rero Imana yari ifite urukundo rudasanzwe kuri bano bantu, kuri Gahini nabe iragendera Gahini yamubwira ngo Gahini, something is being planned in spiritual realms. Hari ikintu kiriko kirategurwa n'abadayimoni, hari ikintu kiriko kirategurwa na satani, hari ikintu kiriko kirategurwa. Satani agomba kuguteramo umutima mubi, satani agomba kuguteramwo ishavu, satani agomba kuguteramwo ishari, satani agomba kuguteramwo iyindi mhemu utarusanganywe. Waruzi yuko feelings uko wiyumva, iyo wumva utanguye kugira ishari, iyo wumva utanguye kugira urwango, uzobe maso cyane, uzobe uri kurategwa n'abadayimoni, uzobe uri kurategwa na satani. Niwabona mugenzi watanguye guheza nawe ugatangura kumva uri kuragira ishavu, ugatangura kumva uri kuramugira ishari, uzobe maso, uzoca uvuga nti Imana ntabara, impwemu y'ishari yanteye. Niwabona mugenzi wawe atanguye guhindurirwa ishusho y'ubuzima, and then ugatangura kumva bitakuguye neza,